Hello guys, hello bakunzi ba Top Buja News, nizere ko mumeze neza, nizere ko muguwe neza aho muherereye. Ndongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu kiganiro ngiye kubashikiriza nkuko ari je namba ndabibashikiriza. Ndabaye kaze ndabaramutsa cane aho muri hose. Ndabona bakumbuye cane aho ntari mperutse kubaha ibiganiro bitandukanye nkuko nabibasezeraniye, ariko ubu nagarutse ngiye kongera kubahereza ibiganiro byinshi bitandukanye kandi biri ku mwanya. Nongera ndabasaba kugira subscribe kugira ngo wame uburu wa mbere kubona ibi biganiro no kugira partage kugira ngo nabandi bikomeze kubashikira, ndetse na commentaire kugira ngo tubone ibyo turiko turakora ko namwe muriko muradushigikira. Uyu munsi ngiye kubaha inkuru ya Dramati na Bface. Ni Dramati na Bface aho mumaze imisi mubibona ku mbuga zitandukanye hirya no hino, aho bamaze imisi bariko baracana uwaka hagati yabo bafise ivyo bariko barapfa. Ahanini benshi mwarakomeje kubimenya, ni indirimbo yitwa Code, ni indirimbo Dramati aheruka no gushira hanze, ndetse Bface yaratanguye gushira hanze, ariko wewe ntiyari yarayikoreye amasanamu Bface, ariko Dramati akaba yarayishize hanze nkuko vyavuzwe, nkuko yavyivugiye yari yiwe aza gukuramwo amajwi ya Bface ngo bivanye n'ukuntu amajwi bidahuye n'iyo ndirimbo, bivanye n'igihe yari imaze ibitse muri studio nkuko vyiganwa n'uwayikoze Joel Producer asanzwe akora indirimbo. Ni Bface na Dramati rero bamaze imisi bariko baracana uwaka mu gisagara ca Bujumbura, ndetse no mu Burundi, ndetse no hakurya y'amazi. Ati rero bimeze gute? Bface na Dramati barafise ico bapfa, ariko icambere niyo ndirimbo Dramati yashoboye gukuramo amajwi ya Bface ngo adashoboye kubimumenyesha, ariko Dramati akaba yemeza yuko Bface yari yabimumenyesheje kagiye gukuramo amajwi, ariko Bface ntiyabimwemerera. Dramati yarakomeje avuga amenyesha ko hari ibindi vyinyegeje atari indirimbo gusa. Mbega abenshi baribaza yoba arimo Kenzi boba bapfa Mona Ward, umukobwa w'umurundi kazi asanzwe ari n'umuririmvyikazi, aho bafitaniye ubucuti hagati ya bose, ariko abenshi bakaba bavuga ko ari we boba bapfa. Nkuko Bface nawe atarashobora kuja kubimenyesha amakuru abishikirize ibyo boba bapfa hagati ya Dramati na Bface atari umuziki gusa, hari ibindi vyoba vyihariye. Turarindiriye ko Bface nawe azoja kwitangaza amakuru ku mateleviziyo yose ashobore kuvuga ukuri kose uko byose bimeze nuko vyifashe. Murakomeza kudukurikirana kuri Top Buja News, tuzokwama tubaha bishasha bigiye bigezweho, ndetse iyi nkuru tukazoyibaha neza iramvuye nkuko duhora tubibakorera. Murakoze, mukomeze kugira subscribe, like, commentaire, share kugira ngo bishobore kugera kure. Mugire umunsi mwiza n'ibikorwa vyiza. Murakoze.